wewe reka kugira ibintu by'ubwoba genda ku kazi umwana w'iwanje genda ku kazi mama wawe ariho nta na kimwe uzoba abazokurenganya ahubwo wewe rero nimba hari secret on va voir genda bihaye Imana kuko I don't know sinzi ndabitahura umviriza ukuntu bimeze reka we genda ku kazi ngorane je ngiye ku kazi ico kibazo wakimpaye tuzobikurikiranira hafi ariko urumva ntibigutera amakenga nta ngorane ntacyo sawa umunsi mwiza rero okay sawa merci fisto ufise ikibazo ukakibarira nk'umuvyeyi kugira ngo tubyumve kumwe hapa nivute ko mengo nje kukwakira nje kugutora nko manda gutelefona telefone ntirengana bambwira ngo murondane mushora kumuronka mara irajimije telefone wayisize muhira reka ibyo mboniye mu gisagara jiyo nibiki ubonye none kumengo wambaye iki gipira nico waje wambaye ukunyene oya n'ipantaro umengo none hari imvura mu barabara nta modoka uri ndeke gukubesha ko nagutahura muri uno mwanya merewe nabi cyane ishakoshi irihe waje ugaragara nyene hoya nawe nakubwiye muye n'abahungu babiri ndiko ndamanuka bagutwaje baca kwabo antwaje nakubiswe ngaha nashaye urumva ishakoshi batwaye n'udufaranga nifise mu mufuko aratwara urakubitwa nyene neza nakagasa wangurira wari wamaze kururuka umuduga ariko cyose batwaye nazo ukumbuye umuhungu wo kujya umwungu hazi ko ndaheruka kera nkiri muhira ruguru batwaye byose ubu ndagaragara bagukumbagaje umengo uvuye mu murima umengo musa nk'uwari umanutse Bujumbura Jesi ndusura kandi ni Bujumbura none abo bantu nabo wohura nabo wo banyereka ukambwira ati mubanyivye n'uje nuko bakwereka ko nabaravye neza mu maso ndabazi mugiye no babona natwe utatabaje none si mwibarabara n'abantu ntibarengana iki gisagara ukibona kimeze gute abantu ntibagikundana canke kubera ko utagumye hajya nyene wururutse umuduga gume kuri parking ucu telefone nza kugutora kandi tamuzu nambaye n'ibirato ega nibindi na rone ibirato bari batwaye none warugezehe umuduga wari wagusizehe kugira wibwe gusa nari ngeze kuri kotebu urumva rero wari wamaze kururuka namaze kururuka nashitse namaze gushika cyawumva narujya ruja n'uruza rw'abantu hajya mu isoko nta numwe yarabu wundi wamengo n'abantu tuzinanye nkavundagazwa babona nta kundi ngo tugende ijya saha nayo mana aho nayiguriye n'ubu ndahazi hari izindi nzokugurira kandi nene nayiguze amahera menshi papa uzobukoze nene nayiguze amahera menshi ijya saha ndabizi kabisa nta impuzu nazo ndakugurira izindi niwashika gutaha uzotahe wambaye uko ntiwosubira muhira wambaye buvuye ku mukobwa wawe uzobukoze no kuri oya barangirina abasuma oya ubuzoza urava muhira ufise uguherekeje sofa umutora wa muhungu wo kwa Yohani aguherekeze azoza aragushikana ngaha muhira nzoze nambaye ibyuma yani dutangane ingo rero ingo Shaima je byukuri ndumva ko naruhijwe n'ingeso za Shahi vraiment ndumva ko sinzi ndabivuge gute sinzi ndabisobanure gute ujye mungarandurije vraiment ariko ntego ndagutahura iriya ati mba narushe ku ngeso za Shahiri sindagutahura urumva mbwira akuruhishije gute nibiki byakuruhishije gushikaho wumva ko uheba umushiri wawe kandi mukundanye igihe kirekire Shahiri afise ingeso mbi hagezaho turi kumwe no mwibarabara numva kumenga numva isoni ziramfashe numva umenga sinotembera mu nzira numva umenga urumva ubu niho agutera isoni ko kuva kera igihe yaje kukuresha wari umuzi uko ari wari uzi comportement ziwe wari uzi uko urumva ingeso zose wari uzizi ubu rero niho agutera isoni oya nawe afise urukundo rw'amanyama yani agomba kuntwara uko we ashaka nagomba kunyumviriza je byo nshaka nagomba kunahura ese ngo n'urukundo umviriza ndakubwira ikintu kimwe urukundo samanyama nkuko ubyumvira hajya ndazi yuko niko ateye niko like yakuza mezi ntushaka kubimukuramwo ahubwo wowe ikintu gihari nuko wotora umwanya nyene ukazugenda umuhindura buhoro buhoro muvugana naragerageje ugerageza nyene guhindura zijyange isafisi ariko naragerageje byukuri
aho ngejeje nduva kumenga yanduhije umenga no muheba kuko umviriza ndakubwira nimba wumva yuko comportement ziyo ziri bizarre ubona yuko biguteye isoni wo muheba nta na kimwe woheba hama ukirondera urundi mu byumva ko Manda. we nawe nibi Edema. We, no kuzura amaso. Gira hariya kwanza, gira hariya. nimba ushaka Subiramo neza ndabumva. Hera aho warugejeje. Uti agira iki? none Subiramo iryo jambo sinivupe. Agira iki? ningeka kumukanga Agira iki? We uranyibagiye. Uko uvugana nani? Uranyibagiye. Ushaka gusubiramo iryo jambo. Ubu nyene. kuvuga arikansa abakonsiye d'umusheri wiwe ko Vuga rijya jambo y'ibyo navuga agira iki? amuhebe Uragahera amenyo mu kanwa. Agira iki? yabona yuko bidakwiye aguma mustressa yo muheba Nuga kina hatikiye. Urumva? Niba mwana umenyere za nkundo zo gukinisha abantu n'umunsi muri kumwe urukundo si murare. Urukundo si komborera. urukundo sikomborera Yes. genda rero mukundane nawe batuze murobo Inde ukugira bukiga wa mujinga wa muhimbira kazi. Ngiriki. Iyi misi yose warurindira iki? Wamwemereye iki bose? Mbe uramuzi wowe shakira cyaricyo. Uramuzi icyaricyo. Ujya afata decision rimwe atiyumviriye. N'umugenzi wanje ngaho twozu hogeri umunsi ndatwobyuka tugasanga inzu yahiye umuriro yagukereye. We na wewe rugiri wani ndakubwiye mushikanje jewe ndamukwiye niba ariko seye azosaba jewe inzozi mwihera ubwo busutwa ahantu jiwe nosanga ivyombo biko biradumira mwisazi uze ni rimwe kabiri gatatu yakuzanye urayizi dusohoka we hama nawe icyo gifute mu mutwe iwawe urumva kandi abahungu niko tumeze niba nawe ushaka w'ingeso ziwawe urabyara gwawe cyangwa ureme gwawe shahiri niwe nzi nta wundi nkeneye mba mu maso nawe narakongera irindi ryo mu maso ubu nyine mba mu maso ariko umenye ko nuko atari byiza ibintu uko ntabwo ari byiza ninga uyu mukobwa umuhoye iki ndagiye mu ibintu uko ntabwo ari byiza aho utagira n'umutima naguhamagaye aho kuza unyicaye iruhande unyumvirize uzanye imbenda kwa ivyo nibihe ivyo si je nakubuza wewe ubu noneho rero wabaye ikiragi vyaheze ndakubaza shari ivyo nibiki ivyo si je nakubuza rero kuko ugomba kwishyura ubuzima bw'abantu mere kandi wewe ngo wangendaniye muri iyi minsi mere niyo mpamvu nikundira muzeduza muri byose shari ubu rero jewe kwabwira mbibonye bagiye wondi we jewe uriko mviriza kugira kimwe nakwihoreza ukavyatsi uhanda kumenya ndakubwira kimwe sari cyo kintu nyene nyumviriza ko ivyo turavuga ugomba watse mbona kundusha abanyama wewe urangaye ku buryo urumva umhana sinzi ko muri nonzo usigenganya agaciro ni tapi sinzi ko jenganya yindi okay mbwira ku buryo watse ivyo bintu hamagariye ngende ndakiritse hanze mbwicuma hamagariye wowe ushaka ko ndavutira imbere yiwawe mbwicuma hamagariye hamagariye ndavutire hanze umviriza tuganire nk'umwana mama sivyo ariko tunawukunda jewe urazi ko uwo mwana umwe fise jewe kandi ndakwifiza ivyiza nashaka yo kuba mayibobo wikibani nk'ivyo bintu urimo je shaka tuvugana ndakubwiza ukuri narakubwiye ko ivyo ntabishaka ubusigaye nk'urumogi usigaye nk'amatabi usigaye nk'inzoga nta kintu na kimwe ciza ukora ibintu byose biri wowe warabimaze wajije sidaheza nyumviriza ko udashaka kunyumva ariko umwanya uragiye ushobora kuvuga n'ingoga vugira kuri fwade vuge n'ingoga sinumva ico kintu wamamagariye ngajewe kurangariza umwanya madiri ariko aransiga kwibarabara basi nk'umwanya nka mama wawe vuga ngende ngomba nkwego uyu mwose kugira ume esprit mu gatondo umwanya w'amadiru urumva wona kintu kimwe ushobora gukora utanyoye ibibiri muri ikindi ntawe yi iba ita boosting bangi boosting you booster
ubanza kunywa ivyo mbwira ngende nagusiga umviriza basi tuganire basi bukebuke ivyishavu tubishire ku ruhande nawe ishavu bishire ku ruhande sivyo umviriza ndagusavye natwe twatanze amahame shokera wige wewe sivyo kandi wewe nagutwaye muri Uganda kwiga kugira uzogaruke ufise ibintu wize uvuga ati ndaje gukora ikintu kizima ubumenyi bwa mbere narose muri Ep3 na n'ubu bandanye urumva rero nagutwaye hariya aye kugira wige ugaruke ino mu gihugu uri umwana mwiza yitonda ufise imico myiza kandi uzanye ibintu wize mu mahanga ubizanye no kubikorera ubushakashatsi kugira mbona ikintu basi uri kurakora wize basi mbabarira unyumvirize umakanya gato sivyo ndashaka umbabarire ivyo bintu muri mu bino papa bihagarike no turana imico ya papa wawe nubwo mubiki bandi Shahil ndifuza kuba umwana mwiza ndifuza kuba wa muhungu buri muvyeyi wese yifuza kubona nivyo shaka singene kumva ko umuhungu wanje yarenganye ngo yafashe ngo yanize umuntu numviriza naje mvugire rero imbere ko naramvuga ariko wantahuye subiza ikibiri canje kwanza oya sishobora okay sishobora kuvuga ikibiriti ko singene kugira kwanza ndakubwira banzume kaka gukora mu yini kura numviriza ndakwishura uwambwiye wagiye mu Buganda isinzi ibintu biriya rene ubumenyi kugira uze gufasha okay naraje naronse ubumenyi nize electronique niyo nize mfise experience yo kwinjira mu nzu y'umuntu mu minota 2 nkaba ndezestaye isinga zose ziba zestaye atwara kudandaza sivyo nigi ndadezestala ikintu bestaye ukwezi genda kidezestala mu minota 5 naho bari etage isinga zose hari ukuntu tuzicomora ndakwegera hariya niba iri kuri plafond y'ikaze ico ni cyambere ikindi barumba jingiza none basi ubwo bumenyi wize ntiwoza ukabukoresha ugafuma utangwa kwestara hakuje ucomora ivyo jewe sinestara ndadezestara none tubakwigisha kandi no kwestara ho reka ndakubwira iki nta mwuga udakiza atari wo kuroga gusa muzehe uyu mwuga wiwe ndawubaha kuko niragi yampaye uzoba samuragwa wiwe wifuza kuba samuragwa wiwe wifuza ahubwo ndi samuragwa wiwe ikibandi cyahe sibyo bikubesheje ngaho wowe nareze ahubwo wowe ntunashima imyaka yose ubaye ngaha wewe muzehe arakandi kaza afisa atari ko kwiba inzu yubasiye inzu nibanga heba ifise maenda kubaza nibanga heba niwe cyari amasofa sana manje sijaje mujya gatatu ku munsi ubuzima turimo shahe none niki ntujya wakuraraye mbwira umunsi mbazo polisi ukwiruka wiruka ubuzima nubwa mbwira umunsi umaze kurara inzara uravigwa ngaha muri inzu wewe be mushima mama shima imana yaguha umugabo azi kurondera ugomba bajya barindira akazi hariya na hariya na hariya muze yari sharp kandi yaranyigishije ubufise experience kuna muruta none bidavyo arabinywa nawe ti boostinze vyogenda gute kumbe haje hose haraza hikije amacucu niba aranyo je sizi muganda kugiye ati boostinze bikunda kandi umenye yuko ukwiye gushima kuko ubayeho neza kuri akazi nyene kamuze umviriza rero ndakubwire jewe mvuze nti igiti kigorogwa kikiri gito nimba marane niyo kungorora nkiri umwana ubu ntibikunda kandi sindaheza imfizi y'intama itendera nkasi ntegezwa kuronda akazi kamuze kwanza Amalia ari he we Amalia no gusanga hiyo no gukurayo n'amakofi cyangwa ubunyene nibiki nawe hamagara munuko mangara nyuma y'urugo nibiki wewe bagite ndiko ndakora isamaki naguhaye wahejejwe zineguri ndiko ndacana umuriro ndazikarana mama shawe uracana umuriro iki kozi cyawe ni kidebiro woro kujeneza mu mutwe ururo kwijeneza ariko urafise cyera mbona ko kumenya n'urusazi urokwijeneza ibintu nagwende kwimate uracana umuriro ariko urafise indero wewe egera ngaha bingira unyege egera ngaha indero wewe muri nose nta muntu wewe ubaha wewe jewe nta nani kino kibaha nkande ikidebiri iki ikeha bwenge uri umwana wewe uje kwiyakureze wewe jendegwa nuru uyu musazi wadakwijeneza je ari wandera urazi kwiyakureze hama wowe wari urihege yandera uyu nimba ari uyandera twafashanye yakura uburofa mu nkuru uburofa mbiza ndakubwire ndagiye ninagaruka nkasanga utaraziheze asa kumenya uwundi ngasanga utaraheze ndaguhindura nk'igikona aho wari usa nk'ipapa nza guhindura nk'igikona wirabura so hari untegurira
mere vyari umusinzo rutatagura amakofi Ugira ico wubaha. no warabuze undi mukozi wazi imyaka rumaze ngaha warabuze undi mukozi yazogurukana hari umusi uzosanga naruciye amaguru ivyo vyotuma umwubaha ah aho uragiye bana mana naraburiye aho abandi bavyeyi baronkeye Gute se? Pezaidi. Kumengo. Ingo kwanza, ingo. Sa? Umviriza. Je ari ikintu ndiko ndiyumvira. Wewe urareka kwiyumvira. Wewe misi yose uriyumvira. Rekana n'ivyiyumviro shawe wongereza ama stress. Bad feelings. Ari ikintu numva ko kitameze neza. Gute? Umwana wacu umuhungu wacu. Buri munsi ngo bamwirukanye bamugubise ngo yibye ngo ibiki ubu nushobora kwiyumvira ko ashobora kuba ari Ihasa ryacu. Come on, iyumvire neza mzi Sa? nushobora kwiyumvira cyane numva yuko ashobora kuba waho mwana wacu. Hari ikintu uvuze gishobora kuba ari cyo. Just think, yumvire. Harimo ikintu ntibishobora kuba ari kuri gusa. Wewe rero ukacaye wiyumvira yuko ashobora kuba ari wa mwana wacu bibye basa kuko namahasa ibuka neza bakivuka barasa le vrai jumeau. umviriza burya abagabo barara kubiri bakaruta kumwe. Icyo kintu uvuze jewe nari naravyibagiye. Birashobora kuba bihura kuko ntibyumvika umwana ahure n'ingorane atateje kira mwanya haje usanga byinshi arabitunyegeza kugira ngo ntadutere stress. Ivyo nivyo tuzi jewe ico niyumvira kandi kivuye ku mutima nibaza ko ari Ihasa ryanje. none byo bari ngaha hafi mu micungararo ntitube turamubona. Erega icyo naco ni kibazo twokwibaza birashoboka ariko kandi ibyo birashoboka ashobora kuba ari kure akaza kugira amagafe yo muji nushobora kubimenya akaba ari umugizi wa nabi. Kubera iki bamwitiranya buri munsi umwana wanje agira ingorane kandi ari umwana twaye education nziza umwana afise indero y'abavyeyi ibintu byose ari sawa kuri umwana wacu. Izo ngorane ziva he? Uvuze ukuri nk'ukurima gusa nuko umusuma arakwiba ukamumenya ukayoberwa aho yakunyegeje. Urabyumva nkaho turiko turavyiyumvira ariko dufashiki turonderere dutangurire tuvyemeze gute urumva bica bigera biguma mu gihe biguma mu kirere. Erega wo bifata sukuvuga ngo turiyumvira je ndavyumva sawa je nanje nakubwiye ko umengo nivyo ariko urumva ntaho bidushikana tuguma muri kese umugani wa mu Faransa. Oya nibaza ndiyumvira yuko twomufasha iki umwana wacu none natwe twumugarane mu kugira ngo uwo wundi agaragara tubijana imbere y'inzego kugira ngo atugire investigation. Oya cyane aho naho buvuga bati none ko afatwa kiruka yagiye aguma hamwe bakamufata bakaraba ko atari we. Erega muri iki gihugu nibaratangura kugira ibintu by'intuze by'igikumu ngo turabe ibyo yakoze ko ari byo cyangwa atari byo. Oya ibintu twicare hasi tuyumvire icyo dushobora gukora ko nitwe bireka gutyo umwana ari umusi uzosanga bamwiciye no kwibarabara. Tumubwize ukuri rero tumubwire ko hari uwundi yadufashe kumurondera. Nereka kugeza ubu ntavyatsi twarabimunyegeje. Ndibaza kumubwira navyo arabifata gute kuva kivuka vraiment navyo bari korane imyaka 20 iraheze tutaramubwira na kimwe. Sinzi yo reka kwanza nywa amazi numva ku mutima. Oya genda unywa amazi reka ndabyo washiringa ko icara ku meza ufungure rega naramaze kugutegurira. Iyo natije cyane muri toilette ndibaza commande vyaheze byose
bo ikintu gusa nabonye ngaha komande yo ngaha ntibishoboka. ntibishoboka kubera iki je natanze komande banzanire brochette ya compagnie nivyo gunda kugira. Sawa muga rero komande yo ngaha nabonye ko bidashoboka kubera ntusizi ko wanyu nako ndasamba hariya. Ujye kuri kontwari yavuze ati ngo wewe waraje ngaho kubita abantu bose. Jewe n'amafaranga uratwara abandi bantu barakomeretse. None je ntunzi ingeso zanje. Haruzi imyaka tumaranye ari umusura wona nashona n'umuntu. Nabimubwira byo ati ujya ndamuzi jana kwijana uko ameze. Muga yabyasa ati nujya nyene yakoze bara ngaha. Je nambwiye ati ndamuzi jana kwijana. Ujya ntabyo yoshobora gukora ibyo ngaha. Je rero ndarusha. Ibintu biranduhishije. Ubuherutse baranyiruse ko abantu ngiye baguma bansonga urutoki aho ncyose baguma bandaba nabi araba ngubu tugeze kuri etape tudashobora kuja mu kabari. Tugiye mu kabari ngo twaragwanye je naragwanye. Ibi bintu jewe ndabirushe nibikunda na gato kubera ko iminsi yose jewe baguma banyitirana koma. Urazi ndakubwirere ikintu umviriza tugende kurondera muyomba wawe yitwa Salisali. Hari inyuma y'igisagara hariya nyene ni yaba none Salisali yodufasha iki mu umviriza ndakubwira inyuma y'igisagara ukiri muyomba wawe ukuri kose yobakuzi wowe ugomba guharira iki none gato ko turagira aho duciye hose batuvuma aho duciye hose bagiri je cyo mbona gusa no gufashamo nta kindi gisigaye. Tugende muhira menduri muzo hama tuce tugende kuna navyo gusubira inyuma aha tugende gusa direct ari agashati kanje nashobora gusiga mugabo ari harakanye reka tugende mitene kagashati hama cyo tugende nta kibazo tugende. Sawa.